navuze yuko Star Love yari anyifuza yaje anyifuza unanivunjia madineti Star Love kujya agenda amufata ni wewe tu wakunirane arakimbia nikiye kintu wibuka kimwe wibuka kuri Star Love aho nyene ugaca wumva yuko ubaye tusha donc ubabaye acha mikro yangu naipasua acha mikro yangu ni vitu gani naipasua ukipasua hii ni 450 mili naipasua sasa siwende ndakusikia kwanza oya ungiza kwanza aniacha oya imu jenda kwa tibazo kibuchanisha kipe chonye Barawoye komantere zikigani uwamwe yaguha bajaji meze gute icyo cyonyine kinzanye cyoye cha nigi subwo muje baza mama oya reka siwezi lakini hivi hawa watu wanasema eti wanaweza wakanifuata wananitongoza mimi kwa sasa sitaki maana naona mapenzi mapenzi yanauma jamaa mimi ukinichiti sio tatizo tatizo ni pale unaponichiti alafu unanionyesha jere rikimba bazarandi na chuti tukiri kumwe jura no ko yaratekereje yari umutipo vuga ati yisubiye ko yanavyibushiwe voilà namwoza myibazi gabo kizima wachoza myibazi biravyibushe bien sûr yani ukipata mwanamke kukupa mahaba yani unasema hivi lazima tutanenepa utakosaje kunenepa STV every story matters MC and kuri mikoza STV Mr Solution Mr Emotion ni wa mwanya umuvumburo umeze gute nyuma ya Star Love aho mu mazimisi mubona ahitsinze n'umugore wiwe mushasha cyo javuga ati bivaye n'amakomantere yanyu mwenyene murazi byo bagiye murakomanta ngo mbega wa undi wa kera rihe mbega yarahemutse cyangwa mbega wa undi yamuha bajaji ukwezi kose bigimeze gute naca mvuga ati nankeka yuko ari kubarondera bose babiri kugira ngo ndabavugishe natangiye kuronka Star Love ku muvumburo mwiza niwe ngiye kurondera ubu mwe mugumana nanje hanyuma ibintu biheze bigende fresh ngiye kumubaza uko bimeze hamace nja kurondera ubu nyene nk'ivino nja kurondera wa mukobwa nawe kugira ngo ibintu bice bigenda fresh adufata kamoto turabe ngene tuzakumushikira sawa boss shikana haji imbere sha abamotari nitu ndoi no ongea yes check sound unanivunjia madineti Star Love kuya kwa nini unipe madineti yangu ingo man no urirutse sasa wazi byawe ndi wa muntu agwara birashika kabona umuntu akiruka kweye yo gayewe kinapendaga kionekane kilitaka umviriza rasta basi turigoza singe kizunguruka hivi umoe vara begi mzuri njoni kuonesha vara begi fresh uone wewe vara kwanza begi fresh ona u jamaa iko serie shagre njoo kujya agenda amufata ni wewe tu wakunirane mimi namushika kama ataniua kama atafanya nini kisha wewe unafika tu bongo naenda tuko tayari wewe uko tayari akini anakimbia ajana yakimbia huyu kilijilifuchika bani kwa kishikani kamera Ndio shati ya hiyo. Na acheni tulai. Na yero kwanza mikira. Akipasua. Pasura ariko ndarupasua. Acha vitu vya hivi. Akipasua. Nipe basi wafukimbie wewe.
none mpa mikoro yanjye nitaye kumureka mwacho acha mikoro yangu naipasua acha mikoro yangu ni vitu gani naipasua ukipasua hii ni kata ya 50000 naipasua sasa siwende sikia oya ungiza kwanza aniacha oya imu jenda kwa tibazo kimuchanisha kipa chonye Waraonye komantere sikigani uwamwe yaguha bajaji meze gute icyo cyonyine kinzanye cyoye cha nigi subwo mujye baza mama oya reka tumuhote ndazi kubizi kugwana ariko inshuro maze kumwita oya toshekaga ndayifaswa ngo babaye ndinda kwese mubita basa bigende kuziwa yo ngora mu bisi none unajenjende zanga sikia kwanza sa wenza nguvu zose uno munsi bigenze uko umviriza rero kwanza kandi ukuranduhisha mani gandarushe unaniki ntacyo mbwira ko kabazo kamucinigira nyishura ko kamucinigira canigira iyi kazi bana cyakazi nzogaheba mama yangu nkore nduhe niruke byose komantere we warazibonye ziganira kuko no kuri status ragishizeko bariko barabaza umwe wibajaji bigeze ari nizingwa ngasepa surprise waramuhebye ngiba barabanye komantere bavuga ko wahemutse ncanye nawe gama ucura muheba none stalo ngira tuvugane ndakubembereza cyane turaza kuranitsikia ko masimu man ndagwaye ko hari madirisi kwanje kubiti bona yijasho atibe nawe ariko baraza kuzana ibigeragezo wasanga abantu bere bona yijasho master ngaba mu maso lazima ukimbie brasa maisha ni kukimbia lazima ukimbie na maisha takuaje lazima ukimbia sasa none warahemutse nibyo cyane mu mvumburo mugiye kumbura ndaki mbwira ngo nzo tuvugane ibintu uco uza wirukankana amakamera ndaki none urase kunyishura none ega bashaka kumenya ko wamuhevye ujya wundi urede bijya nibirefu urazomurondera umubazi none azoguhindishira byose staro mina enda basi bahora dukora ikiganiro neza none ibi byari birimo niko zabipanze man mara pige hivi na puni kimbizi sawa unshakira ibi bamwe ngwaye man ando ntabwo babikunze ariko abananje hageze kwirirwa kutawe ko wowe uri umwana muto nuko ntashatse kwiruka no kubera kareka ibi sawa naenda ni ndagiye ndi mu bya turiko turiko nyene turiko ngenda kwewe ya tugiye no kandi ndayaza mpera amaho mani kubera karakora umuti simugenzi gitambi man ubu rindira ujya ubufaranga burya mukobwa buheze cy'ububi cyangwa aba muri aka gace neza mukobwa kandi bagiye none ugiye gute wewe urisenga kwese sawa basi nta kundi Marisi tutahe tugirene kamera tora mikro yawe kiranyirukanze imito kunzi ba STV muraho mumeze neza nkuko rero mubizi tweje kuvumbura Star Love nubwo vyanse ariko mwabonye uko vyagenze ariko nkuko twari twavyiyemeje tuvyukira kubarondera Star Love na waho ni mukobwa umwe bahora bakundana umwegera kumuha bajaji kujya nkuko vyari vyagenze tushazitamo gufata urya nyene bajaji nyene niyo yakweza induru biravuga ko yaramuhemukiye ariko nituramenya umuco wavyo nkuko twagiye turabona amakomantere yacu tuvugatsirika tubikorere ko kugira ngo ibintu byose bigende fresh tugiye kuvumbura aha kusanzwe akorera nimba tumuronka nimba tumubura byose muraza kubironka shoferi tugende yes nkuko rero mubibona twamaze gushika aho wa mukobwa asanze akorera ku ncuro ya mbere genda hashitse ariko abantu tuba dusanzwe dukora ibintu bimwe tuba tumenyereye tutubabura canke tutobura uburyo tubaronderamo nkuko mubizi uyu munsi nabemereye ko
nza kuguma mu muvumburo gumana nanje rero turashitse hama umutsi ukore ukogwe nashitse STV Mr Solution Mr Emotion Sano. Tipo? abonye kamera oya ni kupima ni testi kwe ntamwe ko no kora tamwe ko bisi sawa Isso sou eu quando eu tenho que usar a câmera. hola meze neza rero Pedene, abantu rindi. one by one Vumbuye gute kwanza wewe? uruza ko no hamenye Wamenye gute kwanza? mu bantu hakaze kwe mukorera ahantu hakaze sana Ndumiwe. meze neza rero Meze neza ndashima. mu bantu hakaze Ego vrem. muraryama ko mbona n'amashuka hejuru Oya, hariho abahaba, hariho abahakorera, hari amakompani atandukanye. hajya rero kijya nicyo cyagiye kubona uhora ukorera mu vya ball Oya, ni kiriya cyo musi ko yakijya nicyo cagutse. Yego. rakaze bosi wanyu n'umubosi yafise amahera menshi Kubera pangiye etaje cyangwa niwi oya turapanze. sawa Karibu rero sinabashikana hanze. Ndaguye karibu basi nawe wamvumbura. urakoze one by one c'est la première fois gushika aha ni rya mbere none ko hatabona twakiriza itara rero ya rap man muri bahita mbega gute muri then Ingenza ni please. yeah pose ya nini sina kipindi ni hivyo rigapfa ntuvuge ngo tugishire itara ryane ceko ndi seriye ntabesha urimo yo turagowe bava turihisha itara kuba dida niwari washikanye haya reje mbanze ibintu bimwe kwiye cameraman uratubona sawa iryo tara riradukubita bien katurigorore kwanza turi testing pen nabonye ko mu buhinga bw'ivyuma ni je ndavyikorera man kuba dida man litara rirakaze ndakesera pap cameraman utubona neza meze neza rero Meze bon ndashima. tatuzimana uko crise tuko mu December ariko nta Yesu nkunda kubabazwa n'ibintu nk'ibyo Ngo niko genda ni byiza ko wanabimenye vrem ndabaha amazi yo kunywa. ndo amazi aca tujya mu nda tarajya kuva mu gitondo Nako zire muri yanga. ni bon meze fresh turayaga neza Yameze neza vrema naho mu nzindukiye ndashima. wewe na Starlove bimeze gute My God, Andy. Iyo sijui garukanye gute vrem. ariya twamaze kubona iyindi nyumba kama ni nyumba ndogo kama ni nyumba kubwa ariko iri hit ivuye muri Saudi n'amahera menshi I don't care. Ivyo akora ni biriya byiwiwe naje nkora by'wanje basi. sikuko muguma mucitinga nyuma Bon. Boyo sije urashaka kudanindi sije tayi gusabye. hari ikindi cyanzanye mvuye kwa Starlove ubunyene umva ubunyene tuvugana yanyima ikiganiye nta muvumbu yariruka ndamwirukako Jeze yaje kwiri mumbwira ariko antuka mfise ababosi banje nibajya bankurikirana abafana banje gushikaho bansanga inbox mbega wa mukobwa yamugabira bajaji ubu bimeze gute
no sinovyishura reka nje kubibaza ariko uremera ko yaguhemukiye ivyo kubivuga numva umenga vyo babirefu ariko nkuko ubibona nka kujya kuntu ubona yuko ari kumwe n'undi musto niko bimeze naje kumbona mede niko mede nuko wenye no uri single myself yes wumva no ufise imitoma muriko murumva ari single ash no waruvuze ufise imitoma ash nakaremero tuze kugatanga ash nacho yo wakoze nibaze yuko je nta nuko ngira twona vuga uwo mwanya vraiment na office genre ibintu biheje ife kuruhuka umwanya muto umwanya umaze ukaruhuka ukaba pause hama ibindi ukabijamo mu nyumba ariko Star Love uburyo mwari mukundanye byaraboneka kumengura mukunda cyane byaheze uko nyene aho ashobora kuza avuga ati mimi sasa nataka kufanya nyumba kubwa yana kwa nyumba ndogo uwo vyemere oya akona kamara mata niko abantu basa n'abaswahili kazi muba muvyemera wo vyanka gute kandi uswa no muswahili kazi andi mugihe ubu ufise umutima ukunda mugihe uvuga ati jewe mfise umutima pano ugiye kuvuga ati ubasi uwescro ukunze umutipe no ushaka kwemera yuko ashaka kugucita ingeti na ushaka kubura inyumba kubwaye ngo akuzanira abandi byari hita afise note man urazi yuko inoti atacho zimaze mu rukundo zirashobora kuja mugazi gahera urukundo rw'amahera rurashuha baadaye unakuja tu unatulia na ndio maana mimi siweza hata nikajali alimfuata yule mwanamke kama ni mwanamke alimfuata kama ni mwanaume alimfuata mimi sijui hayo mambo sana ndio sijui na mimi nimeona vile vile wanavuma lakini nilichofanya tu nimesema acha niwaje bana si ni pesa zitaisha lakini moyo utabaki pale pale bisigoye huko kujya mukoga afisa mahera je na mahera mfise afisa umutima bon uri amahera y'ujya mukobwa nk'ubishitsa gahera Star Love kagaruka kavuga ati agasaba ikibazo ikigongwe uzomubarira muci mubandanya fresh ama kwera sinshobora kubera iki none wewe uko na moyo mtu wa moyo nizaririsha ndi kawaida mwanaume ukiona tu mwanamke anakupenda ameshakuvumilia ameshafanya haya yote en plus mwanamke alikubadilisha alafu unakuja kumsaliti baadaye mwanaume akirudi wewe tumpe ushauri mwambie wende kaka unaweza kumsamea leo kesho anarudi lile kosa kwa nini sasa nifanye mambo ya ujinga ya hivyo mimi na akili zangu timamu na ndio maana siwezi nikasema eti anaweza karudi wala akafanya hivi mimi siwezi aende tu mimi ninachomwambia tu apendane na mwanamke wapendane siku atasikia wamechoka watapumzika wenyewe kwa wenyewe alafu akija kwangu nitampa tu ushauri basi alafu mwambie chukua njia yako uondoke yatubwiye mu kiganiro yuko yari ko yitangira collab we nta collab mu yasaba bawanza umviza mena kubwira umviza numba jewe hari ama niko ndiyubakira family sawa ndiko ndubaka family yanje ndiko nditangira collab ya good rero ngo ni collab ya moya mbiri kure ndani mu kwa hotelini weje ndiko natanga collab uje kumvumbura cyangwa se mbere ko nigeze ndabavungurana namwe muri ko muratanga collab byaranashikaho collab ya muri ndani kuri vi aya nani andi utanga bachaji nutange collab cha Star Love ngo ni collab y'umuhindi n'umurundi none kumuharega urashoboka umutipe urashoboka kumuha kadariko no muhe collab birashoboka rero Star Love namuhaye bajaji namuhaye urukundo ariko sidigeze ndamuha collab wamuha cyangwa nivyo yoba yaraguhoye akavuga sirikana irondere collab kuri sico yoba yarampoye ico yampoye ngira bon sinovuga ko ari ico yampoye genre abatipe niko mu media Jesse ndimwe uvuga bariya ndagushire mu bakobwa mfise itama je ndafise itama none oya none mvuze mwese bon babivuga gute majorité yanyu niko mu media yani mnatamani kitu yani kera niho bavuga ko abakobwa bafise itama ubu rero abahungu niko dusigaye dufise itama bien sûr twese twavuga ko tuyifise ariko kenshi abahungu nimwe musigaye muyifise cyane murazi ko yakwezwe n'aba diaspora baguma bahonga abasore none numva n'ujya mu stock nyene ujya mu stock ndashaka kumwita mu diaspora ariko bon jewe I don't care mu vacances avuye muri Saudi bijya nibihera je ndababazwa n'abasto bameze kujya kuliko kusema mimi nimetoka Saudia wala nimetoka Oman nichukue hizo pesa basi nifanye kitu cha maana nimpe mamangu mzazi nijenge nyumba nzuri unakuja tu na muonga mwanaume wa watu si utafute mwanaume wako
wewe uende kama utatafuta mtoto mdogo, kama utatafuta mwanaume ameshakuwa, lakini iwe ujue tu mwanaume ni wa kwangu peke yangu. Ni mtunze, umpe pesa zako basi, lakini hapana kubeba mwanaume wa watu. Sio vizuri. Nk'ubu wabonye ikiganiro ca mbere cha wewe na Star Love ndabakoresha. Ingene wari ukaze. Je narinze ati uno munsi urica umuntu. Ati ahubwo ucumbwira ati tugende ndamukeneye. Byagenze gute? Iyo ngeso nayo mfise. Narabivuze umunsi umwe ati kujya kuno umuntu urashaka gukara, twege dukara, ni dukara kubera ngo dufise imitima mibi. Yani hatukui wakale tu kwa sababu tunachukia mtu fulani wala tunamtukana mtu fulani. Lakini tunakuwa mkali kwa sababu tumkosoe kwa kitu fulani. Umuntu ashaka gukora ikosa rero apana kumnyenyekea, unamwambia kwa upole, kwa sauti ndogo. Ukimwambia kwa sauti ndogo hatakuelewa, lakini ukipandisha sauti ndo atakuelewa, atasema kumbe ule mtu yuko serious na mimi napashwa niwe serious. Nico gituma Star Love nagize kuja kandi warabibonye avant nginera medidi ya comportement diwembi aho twavura abonye banyaciye bisubiga nanje yarankubise anshira mni wayo yanshira mwikaje. Nico gituma mvuza ati je wivyo nagize nimba vyaraciye ngabishomekere zino atajijua je gusico nagize ndazi yuko nagerageje ndamuhanura buke arahindura. Je rero kimbabaza kandi nacuti tukiri kumwe joro no ko yaratekereje yari umutipo uvuga ati yisubiye ko yanavyibushe we voilà namwoza mwibase gabo kizima wachoza mwibaze biravyibushe bien sûr, yani ukipata mwanamke kukupa mahaba yani unasema hivi lazima tutanenepa. Utakosaje kunenepa? Unajua kupana mahaba sana? Si kwamba najua sana kivile, lakini najitahidi. Kumba kunaosha mtu mbase, mimi sijawahi kukosha mbase. Nzoze ndozwa mwibase nanje sheri. Nimbu nyumva huri hose vrema. Nitie mbase ni unikoshe nasikia binanipesha naga cengiri ndananje nganguke kubadi. Murondere none uko. Bisaba ubase nini? Nirija base nini cyane? Bon turashaka kuvuga umuntu ukoza mwibase ariko nitwa dukoresheje iyo longoje yibase nyene kode. Ni langaje yacu nyene dukoresha. Zaguterera ivyo bitubwiye twe tutabitaho. Ndayikubwira ni box. Ngira je nuzi ko ntajya umuntu. Ngira bibi. Abantu bose bacha bavyumva abantu bakora dukubira ndani. Bien sûr. Je ndacara umwana vraiment ivyo ntumbwire. Na inbox ntumbwire ivyo ntavyo shaka. Nako wanje arabizi ngene tubanye ni VIP baby uko fresh baby man bigaherera ngaho. Mugana uramuciting mujeri. Wapi vraiment mfise mushero. Uri sûr? Sûr. Nurigera wumva basi ushaka kumuciting. Ako karashika nkubu yanshavye ngati ntironderera umuntu nkaraba abantu bankunda uko bangana cyamvuga yo nkaba ngwese agatima none bajya bose ngime umbabaza ndondera uwundo umwe mbabaza ndondera uwundi nzogarukira he mu Buyenzi nkahandi no kandabihe mu Buyenzi niho ibiduka byose bipfuye bihagararira matusi sasa apana none ntubizi ibiduka byose byapfuye bisanga iwanyu mu Buyenzi turi mu Buyenzi zone Buyenzi nibaza ko komine ni mukaza. Ego mukaza. Cyangwa ntavyo waruzi. Ndabizi kuko niyo navukiye nureka kumenya gute. Niyo wavukiye ashura umuswahili kwe. Navukiye mu Buyenzi nkurira mu Buyenzi eko. Ikintu nobwira abatipe muri mu rukundo. Eka kwanza nangure kwa batipe muache tamaa. Mapenzi sio pesa, lakini pesa zinatakiwa katika mapenzi. Sijui kama unanielewa. Vuga Kirundi je Kiswahili kirangora. Mapenzi sio pesa, lakini pesa zinatakiwa kwenye mapenzi. Mu Kirundi nuku urukundo samahera ariko amahera arakenegwa mu rukundo. Dusigurire mu Kirundi ariko abarundi badutahure cyane. Bon urukundo samahera kuza agahera. Kuko umuntu naho umuha amahera urashaka kumuha amahera akagukuda imisi ibiri ajya amahera heze acakureka. Ariko ntugakunda umuntu kubera amahera. Nico gituma tuvuga ati urukundo samahera eka ntugakunda umuntu kubera amahera ariko dutegerezwa gukenera amahera mu rukundo kuko naho dushaka kuba tuvuga ati chérie dusohoke tuje imwaro tumare 2 semaines tugiye kubera gwa rukundo dufise ariko nitugengo kubera gwa rukundo gwame ariko tuzokoresha iki amahera voilà arakenewe voilà urukundo samahera ariko amahera arakenewe mu rukundo ni nkuko tuvuga ati indi tema dushaka kuvuga ati uzinifu sio lazima. Sinzi kunahura. Uzinifu bisigura ubusambanyi. Ubusambanyi sinzi nko gukora mo basi tuvuga uko ariko reka tuvuge mu Kirundi. Ubusambanyi surukundo ariko nabwo nyene burakenewe mu rukundo. Kuko
mu gihe ufise sentiment ku muntu nimushaka kubana nk'ikintu c'amezi 2 amezi 3 mutamudakora amubo murashaka kwikora mu ko yiga sentiment usanga mufitani hagati yanyu ariko sivyo byubaka urukundo byubaka urukundo ariko navyo nyene birakenewe mu rukundo nico gituma n'Imana yavuze ati ni muvyare murondoke mu kwirisi yose umunsi ubikoze n'umusheri wawe nikiye kintu hora wumva ciyongereye cyane cyane mu rukundo rwawe iyo afitisha vumenga rica rihe bashi muri wewe naho nikiye kintu wumva ko gihinduka cyane cyane mu rukundo rwawe ariko ukavuga ati kibaye gihindutse kubera twabikoze n'umusheri wawe nta kimwe tubikoze tutabikoze aguma hajyanye naguma nkunda nkuko yahora avyibuha no igaro mwoza mwibasa cavyibuha gusa aratagata c'est bien ya gusa jewe ndinze nkundana n'umutipe ndavuga ati umutipe turakundanye negezwa kumuha rujya rukundo nzi ko atarigera ronka kundi musto naho tuzohebana azovuga ati Lor yarangiriye ikintu ntazopfa ndose kuwundi ni nkuko na Starboy namuha ibajaji nka kado Star Love my godness Star Love namuhaye bajaji sous forme ya kado ni izina ry'Imana ndarahiyandi nta wundi musto zomuha ikintu gisumba bajaji ivyo byo ndabivuze muri kujya kwezi yayimaranye yinjije amahiranga nago menshi umenga n'Imana yaciza iramumanuka ko iramumanurika ko yani ikamshushia baraka akapata pesa nyingi na ndio maana nasema atangaika lakini najua mimi atanikumbuka na atarudi na akirudi tampa tu maneno mawili matatu alafu namwambia kata korosi urudi unapotoka hivi mpenzi wako umusheri wawe ariko arakugira mu kirundi mu Giswahili naho aragicugumira gwize mu Giswahili jeje niko numva ubwoba numenga umavansoka nkubizo Jana kurumba bariri kirundi ndakizi kire mu Giswahili uzukaze atanikumbuka niko turavuga no musisi nkazagu no musi ndatekereza nawe wayiboye ariko none uhanuri ko umusheri no musi yo kurondera ejo hirya y'ejo hagati ko uyu muntu ari simupese ni benshi bagukunda bavuga ati iyi chance Star Love ya Ronse Geno ironka no igendera bien uzokurondera uwo muhanuri ibintu bitatuvuga ati yo gendera mu kukurondera nibi Chambere aba ari umutipe yiyuba azi agaciro kiwe ica kabiri ankunde asikuji na wongo maana akija na wongo mimi nitakuja na wongo zaidi anipende cha tatu sasa muhimu ikintu mvuga ati naho wozuri mubi ukazunuka ukazugira iki ico kintu gifise nshaka kukwemerera ajue thamani yangu amenya agaciro kanje setu apana aza kugurira imiduga aza gusaza agaciro kawe agaciro kuko mu gihuzi agaciro k'umukobwa naho uba ufise ijana ukarimpa kuko mba nziwe araza agaciro kanje hajya twavuga yuko Star Love nta gaciro kanje yarazi kuko mu gihe uzi agaciro k'umukobwa uri muri kumwe hawezi ukamchiti mu ijambo rimwe Star Love nta gaciro kawe yigeze abona nako yamenye yanaweza nikasema kwamba alikuwa na tamaa na yale mapenzi ya tamaa yani hakunipenda alinitamani yes alinitamani maana angelikuja na mapenzi ya dhati zile pesa azingemzuzua akili tubwire mu kirundi bisema hivi yeye alikuwa anakutamani ingelikuwa hakukuwa anakutamani zile pesa zingemzuzua kichwa yani hazingemuhangaisha bitubwire mu kirundi mama navuze yuko Star Love yari anyifuza yaje anyifuza kuko iyaba ataba afise urukundo gukuri atanyipfuza ajya amahera ni yari kumugirira ni yari ayange mzuzua ni yari kumutwara ubwenge rero nico gituma mvuga ati abatipe bose bamenye kwanza agaciro k'umukobwa andi ona je mvuga ati nge en couple ona ko Star Love twagiye en couple mvuga ati umutipe hana pesa hana nini acha tu tupendane kwa sababu mimi sina moyo ile moyo wa kupenda ile wakati pange kuja tu mwanaume nasema hajumutipa afisa mahiranga na gute seriously siningemkubali kwa sababu najua thamani ya mwanaume wangu kwera nzivuga ati ndaza agaciro k'umutipe turi kumwe nico gituma nashaka yani siwezi nikampelekesha ati namchiti na mwanaume kwa sababu ya pesa nini siwezi lakini hivi hawa watu wanasema eti wanaweza wakanifuata wananitongoza mimi kwa sasa
sitaki maana naona mapenzi. Mapenzi yanauma jamani. Mtu anahitaji aoshwe kwenye base. Apewe mahaba man. Lakini mimi simo au wengine. Mimi simo, lakini najua sisi wanaume tunajijua. Hakuna mwanaume ambaye hapendagi arizishwe kwenye love, apewe mahaba. Hicho cha kuosha kwenye base japokuwa sijakijua, lakini nasikia ni kitu butamu sana. Bon, yani najifunza vrema. Muri hicho kibanda. Si kama najitapa, lakini bon. Mrs. Romantic. Man, Mrs. Romantic. Nani ncheba Mr. Romantic tuche tu. Sasa nataka kuosha kwenye base man. Vrema urinze untombora. Ukandonga basi ngavuga ati n'ukwezi kumwe ndiyemera. Kuri Romantic. Nageza kuja mvyibuha. Avuga ko nonze yo camvyibuha. Cangira nakayobe kandi. Ivyo bihera ufise maso vyo cabihera. Jenda fisi bihe, jenda shavura. Jenda utusi tuletwa mapenzi. Sio mapenzi, yani kukosa mahaba ndugu yangu. Wa matusi sasa. Maana baby wangu habijua. Anaweza kuwa anabijua lakini hajui gisi gani ya kukubeba beba. Sheri wabyumvise? Uca umuntu bitira. Iko ariko kose ngira nanguva vyo zo kunkubita. Mumesha wo kugwana na Star Love 1x1 TV mu Buyenzi ni mu etage numero 7 kuri 10 muzoca muhamenya. Nikiye kintu wibuka kimwe wibuka kuri Star Love aho nyene ugaca wumva yuko ubaye tusha donc ubabaye ikintu wibuka mwaciye mukavuga ati kuba naramubuze nkaca nibuka iki birambabaza cyane. Nikiye kintu tukitubwire mu kurangiza ikiganiro cyacu. Navanga mzubije kule kweli. Naweza nikasema nikikumbuka mambo ambayo nilimfanyia upendo. Cha kwanza ni upendo niliompa. Jinsi gani nilimpa, yani nilimpa muda wangu. Nikikumbuka mzazi wangu jinsi gani alikuwa ameshampenda yule mwanaume. Alafu zawadi tulizompa. Unajua, unaweza kumpa mwanaume zawadi akakuja kukusaliti, hilo sio tatizo, lakini tatizo ni pale ambapo mwanaume hakuji kukumbuka uwepo wako. Unanirudisha nyuma kweli. Pole sana. Bon, rongene birambabaza. Inaniuma. Lakini kinachoniuma ni muda wangu niliopoteza, kwa sababu ile wakati ilikuwa ni watu wengi wananitafuta, wananipenda, wananithamani, lakini sikuona kama wananipenda. Lakini yeye tu ndo alinizunzua akili nikampenda yeye, lakini baadaye kuja kunisaliti. So hilo inaniuma. Alafu kinachoniuma zaidi ni kwa sababu anaenda kufuatana na mwanamke kama yule mwanamke mbele yangu. Mimi naona kama afadhali basi angenicheat na mwanamke, nasema mwanamke basi ananizidi uzuri, ananizidi nini, lakini zile pesa mimi hazinipi hata stress, lakini kwa uzuri angelikuwa basi ananizidi. Lakini mwanamke kama yule mchafu pesa tu, inaniuma tu. Kaza roho mama. Ariko mu kurangiza ikiganiro impanuro imwe ya nyuma ushobora guha jewe nundi muhungu nkanje. Je no mukameramani wanje hamwe nabandi bahungu nkatwe tukira basore peut-être dushobora natwe guhendwa ejo cyangwa hirya ejo. Nimuhendwe n'urukundo. Iyo akunze umukobwa mukunde ari wewe wabyishakiye. Usimpendi mwanamke kwa sababu fulani anakuambia mpende mwanamke, na usimpendi mwanamke kwa sababu eti ana kitu fulani. Na kingine, mjue jinsi gani ya kusamea wapenzi wenu, muwaelewe. Ukigongwe ni kintu cha mbere gikomeye mu rukundo. Alafu ujue thamani ya mwanamke, umheshimu mwanamke wako. Hata kama utakao na mchiti. Unajua sasa iko hivi, wanaume, mimi ukinichiti sio tatizo. Tatizo ni pale unaponichiti alafu unanionesha. Andi turashaka gukundana, turi en couple, jemba mu Buyenzi, wewe uba hehe, tugakundana alafu unanichiti na mwanamke wa mbali. Mimi sintajua na wala sintatamani hata kujua. Lakini wewe unanipa thamani yangu. Nichiti lakini thamani yangu ibaki pale pale. Na thamani ya ule mwanamke ibaki pale pale. Yo niyo mpanuro noha abahungu bose hamwe novuga muri rusange. Ico gusa. Nta kindi norenza kuko nibutse nivyo nakorewe. Nasikia hata mapenzi yananitata kichefuchefu.
gushimire cyane naje ndabashimiye kumvumbura. koze ku mpanuro zawe. Thank you too. Merci beaucoup. Ndakunze kuvuga ati STV ngaha kugira ngo twigishane, duhanurane, dufashanye mu buzima busanzwe. Wowe wakurikiranye kino kiganiro wungutse iki? Wiziki? Nikiye kintu wohanura hagati y'aba bantu babiri, y'aba Star Love, nikiye kintu wokunganira ku mpanuro yaduhaye. Je zankoze ku mbega nawe zagukoze yaba kubibi yaba kuviza, ariko mu cyubahiro cyawe natwe ushira icyubahiro cyacu imbere, ubitubwire mu rugwa neza ntangere. Commentaire yawe tuzoyisoma ndetse tuzoyikorera kandi izogira nayo ico idufashije. Jenny MC and Mr Solution, Mr Emotions ni wa muhungu wanyu atagaya akazi, murabizi. Ndashima cyane ku bakunzi banje n'abakunzi ba STV mubandanya kudushigikira kugira ngo ibikorwa byacu n'impanuro zacu n'inyigisho zacu bigiraho bigeze, byongere bifashe abandi benshi bagiye batandukanye. STV no muvyeyi mwiza kuko ifise impanuro nziza n'inyigisho nziza. Murahawe kaze mu kindi kiganiro gikurikira. STV, every story matters.